mu kirori none basi nkubeshe ngire gute okay basi agiye ngiya pete basi mpavia ndire ureka nasi wabaye basi mana je narababaye nararushe je bisivyo byoza binkanga je bimbuza je nafunzwe bro nafunzwe je mara minoti ngahe je ndiko ndibwa ningere ntikoma uvuga ibintu byo burofa nk'ivyo byo tuma je natwenga mani nabivuze batanyishe je napfuye mfe ngo ngende urumva mfe ngo ngende basi kagago kiwanje bagakureho bo n'umutayifisi ndababaye cyane baramuhakinze ndabaye cyane akisa abantu ayabahenze arabahenda kandi kibazo sivyo arabahenda ariko ni fresh ndabaye cyane abo basore bavuyeyo impunda marembe kuri zo TV bakorerako kuko nta kintu na kimwe bigeze bagirizwa yuko bigeze gutwara canke ngo bakorere nabi ngo uyo muntu bahora bakorera bavanye amahoro n'ubu bakibandaye bakora amahoro ahubwo ivyo bintu tuko tubibona kuri LANDRY PROMOTER ari ariko yagiriza yuko ari bo boba barashoboye kumwiba itugora ubuga rwa Facebook ariko rero ku makuru tuko turaronka ivyo bintu sivyo n'ububeshi ivyo bintu bikaba vya bibliyo na Pregar Masita musanzwe muzi nk'umukomedi avyifatamwe neza cyane ngaha mu Burundi muri bamwe bari mu gisata cyo gutwenza abantu iyo Pregar Masita dusanzwe tuzi yuko iyo page ya Facebook LANDRY PROMOTER akoresha LANDRY yayiguriye wenyene bisigura ko Pregar Masita amuzi neza LANDRY ndetse n'ivyo bintu akaba bizi LANDRY kungene abikora mu gukuza showbiz ziwe ni LANDRY PROMOTER amaze kubona yuko yatanguye gutakara mu gakino atangura gukreye ibintu bivuga yuko yibwe ko murazi neza ko yigeze gupimira ko yibwe YouTube TV n'ibindi vyinshi gutakara mu gakino bakunze wa Magic TV mumeze gute murakomeye murakari Rukundo Ange Minouche hamandi kumwe na LANDRY PROMOTER na Biggie Black TV Hit of TV tukatuga tuyage ku kibazo cyashike LANDRY nomsi ni LANDRY yashobora kuba ari jewe hariho nabandi batangura imbere ya LANDRY donc usigura ko inkozi zikibi yo masita vipi bro Ibana, yo mu rumengi ibintu byarahaye. Baba peti bagurira ya page. Guso basubiye kuyitwara. Oya abajijambo yatibosiwe ndabona nashaki yari yatibosiwe. Gusibo basubiye kuyitwara n'atari bo basubiye kuyitwara bigiye no gukora postinga nibiki. Sukunyambika ibara. Ubona ko abantu nyine ubona ko bari hafi yanje. Jewe ndabona bari hafi ya vraiment kandi uramandikira mu message cyo murakoshije page. Ega wonutse ko kiya gihe we igihe bayihakinga igihe wayinsubiza bayihakinze ntuzi ko ari umujama wo hanze yanse kuvako ngiye niyo yasubiye kuyisubiza ega je nta niyo sije ndayifise bigeno by'ibiterasoni ba postinga sinzo bayipostinga barabiha habona James Mikoshi abantu je sinco bandonderako wabonyeho ivyo akesi yakoze ibaze wabonye ivyo akesi ho yakoze Ngoma sita ngo ari ruhande ya LANDRY ngo yanditse yuko ngo atigeze bamuhakinga ngo ibiki nibiki bagushira mu bintu we Shasha kunye nakubona ikumenyesha je nzi ko ari jewe ibaze sibanya atara abantu kwe cenge ari nabo bampakinze abo yani bo bampakinze none nakese umubega abantu bazikora nakese Gani wazaje ngivunye na chari ubona mu ibiganiro baza ngo Rukundo racari bagiye bavuga ati nga utipi yangiriye nyene safutiye jalo nyene bidahera Imana je ndatangaye kwera mugabo ntaco man uteye gikera umugere ubu kuracungurutsa man je reka turabana dupambane twese bana nk'ubuje abantu imbuga zanje tugwane turanye duca kuri equipe rya ball habwo ico nyene nimba woba wibuka ama mode pass na ma address yijya pass turanye twoyire equipe kubera byo bintu byava bidukwegera utari mu admin n'ibikunda ujya mu admin rero hanze ujya undi mujama wari warashize ko hanze bubwire ujya ari yaranse kuva koreka navyutse oya na jera nashize mu gihe arasanzwe ari mu nyene n'ubwo hanze nuwahe nabona ari uri admin ujya nuwahe none jera nari wewe niwe bakuyemo ujya mpete shaki niwe ari admin ujya udire niwe ntamenye je nanje ntawenzi Ahubwo no kubaza bajya bapeti uwo bashize ko uyo muntu hanze bashize ko ninde
Sa ndazakumaza mwijoro numvye. Kubera ko atari ivyo bishobora kuba birebire, bishobora kubona kuba birebire ko nta kuntu umuntu ukomera kuba bamwononera izina. Wewe mujeza Nshobora kuvyura na dosi. Nshobora kuvyura na dosi. Nshobora kuvyura na dosi kubera ko wewe page wayinsubije mu mutekano nange tarinze kugorana nk'umugenzi tuzinanye dukundana twiga tubana tugira ibiki nk'umuvandimwe ubinsubiza mu mutekano nange kandi azi warabitahuye ukungene nahemukiwe n'abantu banyegereye. Babona ndi mu bibazo bakaca baja kunyononera brand yiwanje. Mbabasha sinzi abantu ingene babaye. Urazi agira mbazi izina ryanjye kuri Facebook acangira n'ubwo urazi izina ryanjye haza bigiye biterasa ufuri ndibasha numva maramaye mfite konte yanje no mba ubana je ukunda bibona n'ukuntu twora batukagira je nkabishira hejuru nkabishira hejuru hama maze kubishira hejuru bage bagakurikirana kubera urabizi neza ko bankoreye amakosa baranyivye muri make baranyivye hama twabujya muntu wo hanze tukagenge bamukuramo kubaza abo tipo wa people bavuze ko yaze kugaruka zikya mbuga none nako yo hacking abasa kuma ifuta ijya pasha hacking nico kintu cyo dusigaje mbwa kugira umuntu ayifute hariho ama code n'ama password birakenegwa nimba wo buvyibuka ushobora kubindungikira nkamubwira bash baya kuvyuka nta boje kingi gusubiza cheni kura ma chembwa chani kura urumva ngaho ikibazo kiracahari Jumvise numvise mugenzi wacu muri waka mwumvise byo bavuze muri waka light bavuga yuko uyu mutipe muri proche ngo ari proche yanje ngo yavuze yuko ngo utigeze bagira ibiki n'ibiki baguhaki mu kumutelefona namwandiki oya na mu telefone turi kumwe bariko umufise none ikibazo afise ko ize wanditse pregar masita ni page yiwanje nakoresha kera muri waka ariko ubipostinga abakobwa bari gusa ni akesi dani bayikoresha bimeze gute kugira akesi amenye uyo masita amenye n'ubinge ni kubera ko akesi ayizi iyo page ayizi kandi n'ubwo nayo yabivuze n'umukozi mushasha arabwirwa ati kora ibi nuko ipangiye natwe yabibwiye ujya mu peti ndabizi neza ariko tuzinanye kandi azikabizina ivyo nani mwatabizi ariko bani ni teri navuye mu gasho usanga page yanjye ujya muraze kuva kera mana banyu page yanjye yaribwa mvuye mu gasho mvuye mu mda page yanjye sanze yaribwa kandi yibwa navuye mu gasho haize nk'iminsi mikeya zikeya zikeya postinga udufoto mva mu gasho haize iminsi mikeya bacobara yakinga ndabikurikiranye asanga ni masita ngiye kumunda acambwira abantu yayiguriye agiye kumira abantu yayiguriye yo usanga ni babandi no apana cyakeza yaba peti ndavuze mu byano abantu ndabapa nabo wari wasigiye page yawe ni nanize twamana nize asanga nibo kwere yabahaye mega 80000 niyo baguriye page ya dika 80,000 kwe atarambira ati je basi ndayahevye ariko je sinushaka gukoronera my brother chukua page uyu masita nyendeje kumviriza mva ni inshuti yanje masita nasanze ari inshuti nacenja kumuraba mu isoko acururiza ni mukomedie n'umukomedie akomeye mu gihugu abenshi baramunze Kenya ba Boris bakomedie sasa randi ubu naho umurizo vyakeye kuko ubu bariko barafata ibintu vya kera akabifatanya kandi abantu batariko baremera ko baguhake ari umuntu wari bajuse ko cyo gihe umuntu wo hanze igihe asubiza page nano urumva nawe katawazi ahubwo ushobora kuba nanje gihe ntavyo narinze cyane ushobora kuba uyo muntu bajya ariyo bamushize bankubita kuya kunda yigarukanye bawe ndiko na tripota mu kwigarukana uwo muntu ariko nabasha subira kwitwara page yaranyitse muri Facebook yanjye nari nyibo so ivyo bitarasoni ubiko biposta abandi iyo ni page ya kera wari ufise cyabibaza nk'ubu jewe no kwimvira gupostinga bitaraso shakiki ingoro numva amasita ryazina njyahindutse wapi handitse ko pregarmas ni page wanje ya kera nibwe bacha bayigusha kwa pregarmas amaze kubimenya n'izo bacha barayintwara bacha barasoba barisubiza kandi pregarmas bacha mu posting ibintu bitaba izina ryari ndi nyene birabanje guys narago mungu mana ubu kuri ko abantu bose bateko baremera ko baguhakinze kandi nikora ko mwamenyere imisozi mwamenyere amabase na umunsi naberetse na misana wazi impamvu yakubwiye igituma urapusa ko bakwivye inyuma y'umuntu utumwe ukapusa iwe mu kirori none basi nkubeshe ngire gute
Okay basi agiye ngiya pete gute basi? basi mpavia ndire urekana siko wabaye basi mana je narababaye nararushe je bisivyo byoza binkanga je bimbuza je nafunzwe bro nafunzwe je mara minoti ngahe je ndiko ndibwa ninge ntikoma uvuga ibintu byo burofa nk'ivyo byo tuma je natwenga mana nabivuze batanyishe je napfuye mfe ngo ngende urumva mfe ngo ngende basi kagago kiwanje bagakureho bo n'umutahe mugabo n'umutahe tutagiye kure hari ukuntu vyumvikane ko ari abantu bari proche yawe kuko machine yawe mukoresha ibiki umego n'abantu bari proche yawe me n'abari kure yawe birashobora kumugora ko atabazi ingene we wipanze ariko nkawe we minusha wowe wovuga kuri kure yanje uri hafi yanje kora ko vyo postinga cyane iterambere ry'iwanje uburibona ivyo nkora byose neza gutumira ubona iyo ndiko ndaje kandi ikindi naco ubona yuko ati ibana LANDRY PROMOTER arafisa ntango ari karatera reka tumuvuna ukuguru umuvuna ukuguru utankuye aka okay ukuguru kw'Imana basi okay nituje kure naraheza kuvuga unako je ngoma vyonga mu mutwe n'amamezi aho kumfasha ubona ko urumva ibintu duca tugaruka no muri ivyo ibaze akesdan akawe karavuga ibintu kandi barigeze kumuhakinga nawe nyene ndababaye cyane akesi baramuhakinze ndababaye cyane akesi abantu ayabahenze arabahenda kandi kibazo sivyo arabahenda ariko ni fresh ndababaye cyane hari abantu bace bibaza ngo na mabifu musifitaniye kubera ko wigeze barabizi ngene jewe nibwe page ya mbere nakoresha LANDRY PROMOTER ya page nayifise wimire no kuri kw'Imana nayikoze bamaze kuntwara page yanje ya mbere candonderenda kandi ga page kiwanje ntangura kukaduza buhoro ari iyo kibatwa batwaye ubu yarigeze ku 8,800 ngaha ngabo kuba je izina je mfise nga visibility mfise je nikubitira amadika nefuka nirongera utulike twishuru tuvyuze business nakoresha business nyinshi ama publicity nikubitira utudi kuko ko iya mbere nyine muri waka ariko uravyumva barabizi vyose nigiye na Wakala TV giha Facebook barayitwaye barabizi abavuze ivyo biganiro barabizi ko Wakala TV nikora yarahakinze ya Facebook zibi none bice biva kugira akesdan nawe yigeze kuba ibikorwa vye bitwagwa ashore kuba ari karavuga amajambo nkayo kandi ikiganiro cha ikiganiro cyande cyake cyo kuri Wakala TV ngeke karavuga yego abo basore bavuyeyo impunda marembe kuri izo TV bakorera ko kuko nta kintu na kimwe bigeze bagirizwa yuko bigeze gutwara canke ngo bakorere nabi ngo uyo muntu bahora bakorera bavanye amahoro n'ubu bakibandanye bakora amahoro ahubwo ivyo bintu tuko tubibona kuri LANDRY PROMOTER ari ariko yagiriza yuko ari bo boba barashoboye kumwiba izo rubuga rwa Facebook ariko rero ku makuru tuko turaronka ivyo bintu sivyo n'ububeshi ivyo bintu bikaba vya bibliona Pregar Masita musanzwe muzi nk'umukomedi avyifatamwe neza cyane ngaha mu Burundi muri bamwe bari mu gisata cyo gutwenza abantu iyo Pregar Masita dusanzwe tuzi yuko iyo page ya Facebook LANDRY PROMOTER akoresha LANDRY yayiguriye wenyene bisigura ko Pregar Masita amuzi neza LANDRY ndetse n'ivyo bintu akaba bizi LANDRY kungene abikora mu gukuza showbiz ziwe ni LANDRY PROMOTER amaze kubona yuko yatanguye gutakara mu gakino atangura gukrera ibintu bivuga yuko yibwe ko murazi neza ko yigeze gupimira ko yibwe Top TV n'ibindi vyinshi gutakara mu gakino guys dukuko imana tuzi turaraba ingene dukora akazi bra reka mu butumwa gutakara kwe reka mu butumwa uko atakara ugeze gamuta ashiramo amabifu bigura bibona nawe yarinze reka je nashize ubucuti imbere umva mugana style murabizi kugira case tananiga murabizi baziki garana they know barabizi yuko ndumutarani okay nuko butumwe Kabes Minush navyuzi ndabizi jewe byanantangaje byanadutwengeje navyuzi ndabizi Isaac navyuzi uyundi Ozi navyuzi uyundi
twe turabizi no mubahuka jengo nanje ngende kumbuga ngo ndamutuki ariko aranzi ko ndi intare arabizi ko je mvuze ngize arabizi mino sinavyuzi ko je ndumutarani mbige navyuzi turazi yuko utatakara mu kakino jewe commentaire mubiganiro cha soma gose okay ikirundi kiranagoye gusoma wiruka abarundi duhinduke nkawe ivyo wari kubimubwira inbox mukabiyaga n'abasangiye umwuga vyuzi zirabatwaye umutwe aho nta bunyamwuga burimo guca musarisha nkuko ntawuzi hagati yawe na Landi uri mukuri ndetse wese abashigikiye gonga ivyo bintu nawe uvuga masita yavuze kutabishira ko ngaho tubibone voilà amajambo yawe gusa uvuga yewe umuntu yo kwizera voilà ngo nabivuze kuvejo nti izo beze zizobateshumba mwese mungabigenge kweli ububeshi bwanyu twabuhaze wallahi kimwe gusa muhinduke mudahindutse naho twobizera gute ko tuza namwe muri mubo mwahora mukorana kandi tukaba tuzi ko mutavanye neza ho yari yatakaye mugakino gute ko twamukurikirana nkuko bisanzwe abasaba fana gusa ivyo bizoza kwigaruka ko turitesha agaciro mbega nka commentaire zingaye mwisaha bafise 8 okay nta mwanya mfise ni wawe nawe urabizi nirakureze Landry hari ukundi kiganiro vraiment Landry shaka kubahuka ariko baranyubahuza kana banyeretse yuko atabucuti bwa nakegeje ukreba ubucuti ariko mugani nyuma yo kuva twabona amafoto menshi muri kumwe na mu telefona nta bintu by'intuzi ibiganiro barakorana ibiganiro byinshi bakayaga neza no unabije ngo umubosi wanje ibaze ndamukunda cyane yakisi yaramfashije cyane shora kugira Landry reka kugira ntidusamare tugume mu commentaire mbwira ibi navyo byuko uri kuravuga no kwa kesi babivuze byuko ngo uri kuravuga ngo isoko TV niyo yagutwaye ngo nibo bagutwaye ibi navyo uyo mutana amajambo ku mastati hehe hose yewe nta amajambo nandi okay we navyo nawe mugabo abari mu isoko twabibonye ku mastati atandukanye cyangwa post wazigiye nisomera message somera commentaire iri kuri Instagram no okay waravuye muri waka lights ibintu bica birayangara wasize ikinogo kinini cyane ntaco barafurira n'ubu ukuri kuravugwa abafana rero abafana ntacyo mvuze Landry tubwire kino bamushaka gukrea ama base mushaka gukrea kuzina giwanje mukore muduge mukore mutere imbere shano siri nibara Landry tubwire kaya kantu ko kijya televiziyo iriko kuri ntuze bon ikintu ngwangi nagira menye kandi nabo bako baridoga banabivuze ngaha bidoga batabajinje kandi bidoga batiyumviriye neza Minushi wewe kubogira ikibazo canke mbigi imwe mugira ikibazo onye uraryamye mu gatondo uvyuza usanga hitop TV niwe hakize televiziyo ya Black TV okay Black TV ubwa mbere bota ku telefona nini Landry Promoter imbere yo kuja mu technicien mbere kuja mu telefona nini Landry atiwe ibi nibi umbaza gute ati wakize nibi wayi wankoreye ibi man ibi bintu nibiki kandi ukaze ntozo mbwira ngo uruko uzukaze cyane sawa mwanya we barambwira ati ndabaza umuge umwe muri bo arambwira ati ndavuga ati isoko TV siyo ngaha ndaba telefona ndavuga ati umwe ndamubona ndamubura ndamubwira ati bro vipi ibana ambwira ati umukameraman wanje bige nimero ziwe ndamuronde ndamubaza igitomo ushaka kunkorera ibintu nk'ibi mwebwe nyene mwe mgenzi acambira gushaka ko arabanyarwanda isoko TV yo mu Rwanda seko isoko TV Rwanda iyi nayo ngayanditse ko isoko TV 25 bemuretse ko hari iri muri Kenya isoko hari iri muri Kenya mugabo y'abanyamurenge nayo yanditse ko Kenya uravyumva guyo yari ivyo jemaze kubona ivyo
naritonze kwa nace ngira akariro gake ko naratawe neza ko abajama maze kumva ivyisiguro vyabo nomse kumenga nta sibo nta namakuru maze kubona kubaza abahinga bashambira k'ivyo bintu bibaho mu kujijisha nko kuya ushaka kujijisha ubutunga aje kujijisha umuntu ndashaka ukazana ibindi byose kuzana ibindi bintu batariko barakubaza kugira ngo mberagiye abantu bahakinga bashaka kujijisha bakavuga bakakwa kubona ko my god Facebook anje nayo mfise nasida bikwereka neza umuntu twara tuyaga niwe yanditse ngo Diela Kione umuntu twara tuyaga muri Facebook ariko Diela Kione nyene ndamufise ndavyibutse wowe yo ndayifise yiwe yo Diela Kione noyo sivyo genda dukoresha ukuri sivyo ngenda ibereke minushi ibintu vy'amajambo ibintu vy'amajambo ntaco biba bimaze Diela Kione ni fibi nyene yo tiyayima kugira tubiverifye tubirabe sivyo tubiverifye tubirabe neza ingene ibintu biba bimeze kwako je muri conference twagirirana nasanze bahinduye kugira je canza nsamarire uyu ngenda ndamutuke ngenda mugirike utunganya ndagera mabifu ndumwana n'uyu Diela kare intwaye ndekageza kwitwara nawe akageza gutwara ibere mu bindi kandi uwo Diela cengiriki nacenda murondera ngwiyo burutse urabe LANDRY PROMOTER sivyo ari message twayaga urako zitwita Kione waona uyu izina ry'ingene yitwa nguko ntegera dukundiye uitwinde izina ngaha mugabo je muri FB wanje hanze ko uitwa Kione ndakwereke urabe abona abo byo mwandikiye muri FB wiwe jewa ambona yuko kandi je ndi block urabona je ndi twara tuyaga nako je ndi block ndura ndabibereke neza muri kintu by'amajambo bavuga ibintu ati urabona ko ndi block ndabona iyi nimero yanyandikira ashaka ko tubonana ashaka ibiki n'ibiki yambira ngo tubonane urumva je sana namwishyura message zanje zose ziri discipline aribona harimo zo message zanje ibintu byanje byose arabara message namwishyura discipline anyandikira ambira ko nyine aribona arabona ko anyuze Facebook bayugaye tekira uyu rero je wanje uyu nyene uyu niwe yari yanditse ko Kione izo cyenko na cyendondera uyu ati bla kuye kushaka ibintu nk'ibi kuki mushaka kumora ibintu acambira ati ndamuturoriza nyene acambira ati ukuramura umusavre sinzi konte turana mode pass cyanda bifotora ngaha kugira cyanda bifotora yabimpaye ku gapapuro ndavyiye umva ngibi ngaha cyanda bifotora muri kumwe mode pass ngiye je nagiye kumurondera ngibi singibi nimero za telefone n'ibindi byose n'amakode Joanna singibi ni Facebook yitwa Joanna ni Facebook ni umuntu yitwa Joanna sivyo singuyu si Joanna yitwa Joanna nguyu Joanna sivyo singuyu uyu Joanna rero uyu Joanna si njya mode pass wabonye je nanje wewe wahinduye rero yitwa Kione kugira jenze gusamara kuri uyu ngume nsamarira kuri uyu ndamutu acambye ati none blast bivuze Kione je katavyo mbona wewe nkacambona wewe uri block nara ku block wowe uri twara blockanye urumva swa ngo niwe yamblotse abona ko ndi block acarabiyima ndavuga ati je kuvyemera biyime ndabirabe ndavyo ncasanga handitse Joanna ngabo je wanje hari Kione Diela ibi byo ngume ndaba uyu kandi atariwe sawa tugiye kuvyisoko navyo Instagram si sivyo ndabibereke neza abantu banasema nta numugeze mwana avuga ati nkonfirme ahandigera nkonfirme oya isi soko TV nkonfirme ngaha ikiba partie kuri je iyo yuze Instagram en fait bari banwa Instagram bacha bayifatanya na FB yabo kugira donc umva Instagram déjà yamaze kwita Diela Kione isoko TV yamaze kuba yiwabo umva ni isoko TV na page umva bikorane umva jeba huyemo umva byo bikorane singibi bya ano bahinga ngabashagira gete n'abakaboro no kugira confirm
akonfirme mve bigi na ndabatwara uzo konfirme vya black kandi nkonfirme ivyo ntazi je nagira ngo basanga ni wewe ugasanga ni baciye muri akantu nyene kugira basuye kubitwara singibi none bigi ningivugire singibi nyanditse wanabibona vraiment isoko TV baje singibi kandi promoter head sasa wewe waravuga nawe muri isoko ko nabo bidoga ngo Landry ngo yashatse urazi gituma ataribo bagana urumva no muri wakalite ko bavuga ngo Landry abagiriza baga sibo oya n'ibintu abantu bibaza kubera ko je sindi umu hypocrite je navuze ati none isoko TV abamenyesha makuru nkuko muko murambaza sasa muvuze isoko mwe byo mu Rwanda mwobizana ntayi babwiye ati no mu Rwanda mwiyumvire neza urumesha ngo kwiyumvira ati burya ari indi isoko mwovyiyumvira mwe muvuga ati isoko TV ko tuzi kari iyo ngaha mugabo bo bafaka bijya nka 257 mu Rwanda nabo bavuga ngo ni mu Rwanda nabo ariko isoko TV Rwanda uwo muntu yabahaka baciye ubwenge apana kuza apana mwebwe muca mwigira muciye ubwenge cyane umuntu yaguhakinze aba yakwiteguriye yes aba yakwipangiye fresh Mugarandri tubisubiye urumva ko sijya mbere baguhakinza rero igituma rero abantu baciye ubwenge umuntu yamakinze ndabikwereke neza nabifotoye vyose je nagenda bifotora je nagenda bifotora nagenda device yakiramakinga narayifotoye ndabikwereke Dawe ku muntu je amakinze hano yarari neza na neza naho yarari ngibi yatari kwe log info infinix do 30 kimaze kuna ko makinze nace ndaba muze mukazi ayibona bujumbura active mwe nababwira ngi nace ndayikuta Infinix do promi onze ano nari nkivyo maze kubona ko bamakinze ayibona Bayibo. Mugabo ibintu vya email zanjye zace zinduka ibintu vy'ikinyarwanda. Ibintu vy'ikinyarwanda. No nasaro bihari no. Nasaro bihari no byo. Biratavanga email yanjye ibintu vy'ikinyarwanda, iri mu vy'ikinyarwanda. Abata yuniki mu gifaransa. Iri mu kinyarwanda. Aho naho igiye mu kinyarwanda tunja kuronderana isoko TV yo mu Rwanda. Isoko TV yo mu Rwanda. Ngiye kuronderana isoko TV yo mu Rwanda. Bobo ku isoko yabo hariko isoko TV Rwanda. Hano genda babaziki. Ni uko n'abashaka kubazaza ngo twe ariko plus 257. Muyo bakungaho ari. Nkobise wewe gwaza ngani isoko TV. Harani iri muri Kenya. Harani iri muri Kenya. Abo bisoko TV bacu ng'abarundi bagenzi banje. Babace bafotomenga bashaka kubigira beef. Abo biyumviriye nabi. Biyumviriye nabi kubera ko na promotion abandi ko ndabagira nibaza ko bataba bayindisha. Landry ariko rero mu gihe ivyo bintu bibaye uko bakabifata uko je ntabifashe yeah man kandi foko banahura je ndumuntu sumutima ni kintu nubatse jewe nubatse mvunitse cyane nko mushaka nje mwibarabara mushaka nje gufukamira kesi umva rowe karancafuza ibaze ariwe yakureze subira gufukamira kesi ariko why ndamufumira kesi babira boss bametse ko gusa mugabe icyo mboye cyo muri cyo mboye cyo mboye icyo mboye cyo si bose n'abahypocrite no nabo tutanageza gusa ndenda kubwira Landry abusonga mu Burundi ntibashaka ko umuntu bagize bakoranye atera imbere ashaka nyene wo agume hahandi nyene kandi ivyo sivyo amaze kubera ko TV ari menshi kuko umuntu agira imana yiwe nafuka bene ntibikwiye turabizi man turabizi mugabo sinagize ibikwiye birakwiye vraiment Landry fresh janageje gukreba ubucuti mbona ko tabwo mushaka tuncafuza mugabo ivyabona vyanje n'abafana abafana banje bavuma projet ndabahereza baza ama projet ndabahereza sukuye ameze neza ari umwuka arimo impoemu cyangwa cyura nibo bashobora kujije aho undi ho jewe narabirenganye narabirenganye jewe ngogo ushaka sawa bari ni haki sawa imboga zanje bazitwara ngenda gufuka makesi takesi bari usubize muri wakalite narahemutse ndavayo nini urarenge wakalite niko brand I'm the big brand niko big brand urarenge wakalite brand ndende ni televiziyo yandeze kandi agesi ndamuba kandi arabizi ko cyatanziko akazosubirayo Landry mugabo tiko turumviriza big mwumvirize je nama niko ndumviriza numva umengo Landry urumva ko batangwa kumugira kumwiba abantu nzayo akiri muri wakalite none umva ko abantu ari proche yawe ikibazo ni kimwe kuko kuri abo bantu nyene kandi nabone babahakinze nziko Facebook yabo bayihakinze
mbwa bakaca baza kuremera none ntiboba bari muri bajya batwaye iya mbere birashoboka ariko bavuga ati umuntu yibwa n'umuntu uri proche yiwe n'umuzi umuntu yicwa n'uwo bana byo mujama vyasiguja ko mubona ndakwereka wagira telefone ujya yabigize ibya bivuza mbya ati wewe niko bakoresha bari gupatia ngapi sana ndugu yangu kurani chafu tazo samgabo jewe mini comprend je mvuze uko ni bien wewe umvige neza umvige nto bayi wa mbere ko je natusi kwitusi ndumuntu wa ndumesha makuru wa mbere amaze gutuka kwitusi igihumbi 1k commentaire warakwiye mu cyano cyane sky na 1k comment zibitutsi gusa zibitutsi très sérieux très sérieux uramenyere ngabo vraiment jewe okay bro ntanzigo je uranzi ntanzigo ndagukunda waranyubatse warankoze antuka wakalight bicaranyubatse turakwiye gufatana cyaranyubatse ariko suko gufatana mu sinzigende vraiment je mu mengo ni jewe vraiment no kuvuga ngo none kandi abantu bareki sawa basi watare mu gakino gakino akesi biga mugazo none tuvuge gute basi ibintu byo gucyozanya mvugire je ni hoye nibareke ibintu byo gucyozanya aba muga nawe mbwa ndavyumva vraiment ndavyumva preview sinazibahaye master kwa telefone kandi amabari rimba zo kino kiganiro ntarusha namusavye ariko n'umugenzi arabizi gatanziko arabizi kandi yavuze biri mu mutima ntanziko mbabari kandi navuze kuri nusimenga navuze no kuri urusha nivyo abangu turabigura mu ngo tubishire nusimenga yavuze kuri ko muganje rero ikintu gicaye gushigikirana mushazo mwamenya amabezo mwazopfa agenda fahere muri pe kandi gusa abantu bari kiyonzigo vraiment raba yago ntibayitwa yago jewe ntabwo gukoresha YouTube ryari hari imyaka ibiri irahera yago imaze imyaka ingana uyu nawe nyene hajya amaze umwaka hamwe yago jima yaramaze umwaka nawe nyene bamuhoye speed yiruka nk'iyo yiwawe sawa amfite mugende buhoro buhoro ivyo bashaka basi jewe bigina minuje just ndabihevye ndabihevye nige kibanza ubundi buzima ugiye he nigiye mu bindi bintu basi ugiye kugura ama restaurant nibiki nigiye gucuruza nawe bazogusangayo cyane nigiye gucuruza nawe bazogusangayo ndatabwase uzosanga cyane nidugire ruguru mu gisagara bose bazogusangayo none ngire gute basi nawe ngira gute man gusa na hamwe umuntu akwivya neza kwigamba ko kandi Landry nakasagira challenge mu buzima uzugomba ubazana hose big nje ntibambonera oya mugabe cyo nokubwira tugira ni ikibazo isi nakuvuga ati minushe je warambabaje urabizi big sinakuvuga ati bro so fresh je kintu waracana mbabaje bikaba birahetse ndabizi je nabwira umumesha makuru mu dufitaniye beef je nano okay je nagucana none ahubwo ndatangaye ni nini njengera si beef ngira challenge njengera ni challenge ngaravyo nahuwe njengera challenge gusa nyene hariho abantu bameze abantu bameze uko gusa Landry ikintu kimwe ngira hari cyose kuhaje nishora guhebera nibiba ngombwa n'ivyanka uzugurura yindi kandi bazokwinyuma bafana nyene uri kuravuga sinzi wa office message ubaha era umuntu nyiranya niki agire screenshot yibi vyakitwa ariko acanyandikira yitwa Adonici acanyandikira gutu no mukayanza umufana wanje mu kayanza muta ama views ahavatuma banakubeshera dabasha yakoze yo urandi promoter ntibamwivye ukuri kose nuko namanyanga yiwe n'impamvu abesha ni bamwivye ngo muta ama views ahavatuma banakubeshera gusa uyu n'umufana abo bo barabe kana princess umuntu wo mukayanza ndibaza nta n'ibintu uramubwira ibaza kiraba na kimwe none ra cyishanga ushaka hirabe umuhama link gusa kumeka yanzo okay maringi abari mu bateguye by'abaminsi bayiba minsi mu kayanza cina n'ibindi bintu tuyaga big mugore ibone ko ama views ari mabi bisanzwe tugiye gushira urabona aya mavofu muze murakoresha kandi nawe sometime urabikora jewe ndabikora mugabo je nawe mbeshera nawe ubeshera urusho ndakubeshera gute akese burya yaragutelefone aha reka tubwire akese yoba yaragutelefone tumutelefone wabukoze benda ko afite nimero yiwe na jewe telefone ushaka mu telefone nawe mu telefone uzombwira ati bro akese ebana bro abakozi bawe ya quelque chose bagize twe vyaducanganyije hari cyo bizi Chiama mais tu me telefone apre sanzwe
yabagusama tu telefone umubaza tugende afise nimero nyinshi nimero nyinshi namudi ndabona umengo ntirikira pasi ariko rero akumva ari minushe ko dusanzwe turavugana aza guca abona yuko ari kiganiro none acabesha abafana none nacu ariko twumva icyo avuga wenyine ushobora kuba muri mu telefone wewe 66 na manite afise ngaho nimero yiwe iranzwe ari he ari 61 na mfise jenga hiwa manite ndabiye mu telefone cyo muri ako nyine kasi ndi kwavuga neza ushaka bari genda umbwiye ati ati minushe twabonye umukozi wawe ahunaje ati Landry ariko ararira namwe muko muvuga ibi ushaka kuduha umuco ushobora kubujya mu jamano yanavyifonde karaje muri opari akakana kanje muri opari akakana Allô? 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 Oui, akesi ni minushe ni sawa? Ni sawa? Ego. Je rero akesi nenda gutelefone kugira ndakubaze kuri iyi ntuze ikiganiro washize ko cha Landry Promoter. Nashaka kubaza si bijya bintu ari ibyo kugira nanje ndabikorereko. Shaka kubaza si bijya bintu ari ibyo vya Landry Promoter kugira nanje ndabikorereko. Nashaka kukubaza si ari byo umenyesha makuru wawe yavuze ko Landry ari ububeshi atibwe batigeze bamuhakinga Acha jena ibona uko nyene gusa urumva ariho wapibye avuga ngo nubeshi ntawe ubizi rero neza hari aho mwabibonye yabipostinze ujya mu comedy mwavuze Ego yabipostinze he kuri andika pregare masita kuri Facebook Facebook nashuti yiwe none ko kuri Facebook bavuga yuko Landry nako masita nawe ijya atari iwe akifise ngujya page barayimwivye ngujya akiri muri waka niho yayikoresha none barayimwivye byo bari ivyo Allô? Allô, sinzi amandi ko nakora ndiko ari bikorwa ndi muri stage basi Landry baribwe page muri waka light ya Facebook yarayibwe muri waka light yaribwe none ko kuri waka light batubwiye ko ari Landry ariyo yaguze ahubwo yayiguriye masita Donye uravuga n'izinjirana iyo akoresha bwa mbere barayitatu abatagura yindi okay Ego sawa merci akesi kikira bikasi wikatanye inzigo sindengana sindengana kaka ndarengana sindengana kwanza ndimo kamera mayi none kana entre arase numero yawe akesi nivuga ngo bigi yitavye ngo aro bigi minushe ndarengana sindengana none ibi bintu akesi avuze ko bidasa n'ivy'umukozi we yavuze wowe sigura yuko rero ujya mukozi wiwe ari umudurumu si wewe si akesi ya mutumu mugabo akesi ni wa posta birashoboka ko aposta content yani content titre ibintu nibishaka kuja ko bari kugugira byabasi impamvu ariko kuri wakumvise basi je navyumvise sawa bigi wakumvise ukuri ngaho twakumvise ari kujya nyene nabeje baranyivye gira rero mufatanye masita yavuze nivyo akisa avuze muri company nibi masita yavuze muri ntuze muri ya pere ya masita kungene yaguze page akagura page nayibwe akesi nawe urumva ko yavuga ko nibwe kandi wayego arabivuze ko wibwe uri muri waka light kandi akeza shavura nabiyo ndamubwira bayivye shabafungisha kwa sako n'abantu twirirwa nyene muri so none urumva nibo rega iki ntakubwiye nibo bagiye guposta en fait aba bantu baracari nyuma yawe baracari nyuma yanje baracari nibo bagiye guposta kuko akesambye ati andika masita kuri Facebook ucibona ni ya page Landry yari karatubwira baracari nyuma yawe kandi en plus dosa baracayifise ahubwo rero urazi foko ikintu foko abantu bagikurikirana cyane none kusanzwe ubazi n'abana kubahwa none kusanzwe ubazi kandi batubagufi nibagenza ko kino kibazo kituraba twese abandi bose kiraturaba Landry cancane jewe canke bigi canke izahake canke nde kiraturaba Landry wewe abo ko bari usanzwe ubazi batwaye kandi ubona ko bakiri inyuma yawe fete ivyo
basi uyu mukozi nanje ukuri ndabimenye ukuri ndakumenya ubu nyene twicaye ngaha twese okay ziratakaye numvise niko ndayagana amasita tuvugana ati none gaje nanje ya page ntayo mfise ariko rero bisubiye urumva yuko muri akese ba postinze ibintu babonye quelque part babonye kwa masita ya page nayo umwe akoresha nawe kandi na akese arabizi yuko uwantwaye page ari masita munga masita nawe yarayiguze ayigurira abantu bari twegera kandi je na akese munyuma yakugarukako ako bice birangiye nanye ndayibura ndasubira ndayibura kandi namasita arayibura bashaka guposta bari niyo bace bayigumana afite yarayimusubije bamenya ko ari Landry ko nasubiye kuyigaruka bace baragenda tutaza guposta kandi aho biroroshe kubera ko ntaje no bagize bavuga ati twagusubije ngari abahaka natwe turafise abantu bize yindi Landry twavuze amajambo menshi ngarumva ko nagowe turangize ikiganiro yego mugabo twumva umenga ibintu bya biragiyemwo inzira gatoya ariko gupunguza speed y'ivyo muri iki kiganiro ndibaza yuko gupunguza speed wagamfuye Landry ndibaza yuko wumvise inzira zikeze ndavyumva ahubwo niko ndamenya ukuri Raba message uha abakunzi ba Hitstop nabo kanda mu butumwa kwanza my brother ex-boss tumenga sinohetse je ndamukunda cyane ya case ni content sawa ndabitahura ni content ariko uyu mukozi wawe yambeshe je naye nababaye nibaza kare wa mutumi wamutumye kuza kuncafuza ariko Joje kudusigurira twavyumvise kandi nagutawe ndagukunda urabizi ariko uyu mukozi wawe mubwire azararaba kandi mujama wawe mwarakuranye kuko urabizi ko ndabizi kandi urabizi barabana ujya mukarifu kama niterera mumenye kubera wewe ndamusawa ndabitahura ni content porn ni wamunyeretse sawa ni content mugabo sio ico kinyamakuru kandi buri voilà kinyamakuru kurakinisha kinyamakuru gikomeye kandi kinyamakuru candamuye cansohoye kinyamakuru cyakoze umutanga kinyamakuru kiratuma jewe nguma ndiko ndashining ndi kuma bling bling mpagaze neza kinyamakuru gituma cyatumye mumenya menywa n'isinzi ry'abantu nicyo cyatumye mumenya kandi urabizi ko hariho na Lindirarana hariho conference de presse twagiyemwe muri rimvye ntanze kuvuga wakalayi turazi ko yayishize mu bamucafuje cyabirukana niho wari uri narindi none uramaze gutelefona Akesdan ukamubwira ati muze muraraba abakozi ufise n'umugore mwiza ati Akese zuraraba turanayaga nguyo ngaho Landry rega turangize ikiganiro ariko uhe message abakunzi ba Hitstop TV ndabakunda cyane very soon turatangura gukora agati tariki 8 tariki zingana ushobora kuba vyamaze kubera ko biri block imbuga ziko zamaze kuba récupérer ariko ziri block nturaronka access ya Gmail ya email kubera ko ari ibintu abazungu banza gukonfirma banze babone kubera ko birimo amatati urumva harimo email zibizwe zirakora mail gwacu na mail gwabo byo munadwakinze haro mail zibiri ziko zirakora dwakinze natwe bari ndere barabe ba verify barabe ndare ari mukuri amaze ubona umukuri cyaturungira bahanguma cyagusanga ndindire message bari baduhaye tariki 8 yes ego baravyumva ndabikwereke ni bon twe nibindi twabonye twemeye vraiment abantu b'amashari b'inziko ntawacu twabonye byose twihangane 2022 reka ndabibereke mu yawe ko atakinde kimwe twemera umukuri oya basanga ko abantu babone ko atabintu amabeza atabije amabeza ni bon nta base irimwo nakoze base umuzi namwabonye nakoze base abantu bazoba mu bambere batonga kubipostinga kubera ko tuzogira conference de presse yo kubipanga conference ya base reka tubashimire cyane big sinzi nawe ko ubwira se wugare ko je natanguye ariko abakunzi ba Magic TV muri aziko ndabakunda cyane but the guys wabaze bon merci beaucoup kwa madukurikira bana ego vraiment abantu b'amashari guys maze ubyumva merci beaucoup kazo bashimye cyane ndabibutsa yuko niko bibaye kuri ranje ndizo mubako dufashanyane ni nugamba kwitweza yago naramuruta yago jama mu Rwanda we nibirefi byiwiwe nawe nyine umukubito nagomba kwitwara ni benshi no bashaka kwitwara ozi bari mutwaye agarukana
izako ko nyene abantu babasigaye natwebwe bamwivye Imana arasuka nashavuye umunsi ngaho curara bazorari Imana yonyene nabe kuzorira iminsi 3 ushika wiyakira utwe ya bigutwenze nawe urashaka ibaze nk'ubu Instagram yanjye ndayibona nko mu ijoro saa 2 chazi de konta zose pum acanditse ngo kinediela acane kandi kinediela sasura kandi ndayirekipere mureshe email nandike bacha bambwira ati code de verification tunesha isuka kandi garuke asubira kubituko nyine ndabizoherera hanze. Guys, thank you so much for welcome to the channel. Merci beaucoup. Thank you so much. mwakoze cyane